Claude nkaba mvuka ngaho i Makamba, abandi umwe mu bakinyi b'amafilme mw'ishirahamwe Imboneza. Mu bisanzwe twari tukiri ku ntebe y'ishure, novuga ko ari abanyeshuri twari twigana ku ntebe y'ishure, niho twabona tuza turaraba amafilme y'abanyamahanga nk'amafilme y'Tanzania. Natwe ico gihe twaba turi mu ishure, novuga ko vyahereye aho nyene tuca twiyumvira kumwe natwe twokina filme bivanye n'amasinema yo hanze tuza turabona, canke amasinema kenshi vyari bimenyerewe ko amasinema menshi ava i Bujumbura canke mu Rwanda, muri Tanzania. Mwa natwe tugerageje kuraba twaravuze ati ngaha anye turashoboye, niho twaca dufatikanya n'abanyeshuri twigana ca dutangura ico ciyumviro co gukina isinema. Twahereye ku mwe novuga ni nk'ukomedi buto buto, hanyuma turakina agakomedi ka mbere turagashira ahabona. Ico gihe mbere twanakoresha n'ubuhinga twakoresha bwari ubuhinga buke buke. Turakina agakomedi ka mbere tugakinye turagakora, turabona ko ari agakomedi nyene, hamwe ukaruka umuntu par telefone ukabona araryohewe cane, bica bigira inguvu zo kubandanya n'ubukomedi. Mugabo haciye iminsi twariyumviriye ati reka turabe ukungene uko twakina ubwo komedi abantu barabukunda, natwe bica biduha inguvu. Haciye iminsi tuca tuvuga ati reka turabe ukungene twokwiyumvira ukungene dushiremo inguvu dukine ifilme. Naho twaca twiyumvira gukina twandika histoire twebwe nyene, twandika dukina isinema yitwa ya mbere ikura ku Cavu. Novuga ko araho vyahereye mu ncamake. Gukina isinema nukuri canke gukina n'ubukomedi si ikintu novuga coroshe. Nukuri jewe nyene tugitanguye kubiyumvira ati ego amakomedi ko badufise umunyeshuri twari twigana yari afise kamera, niwe dufashe mu gukina amakomedi. Mugabo jewe turiho turiyumvira iciyumviro c'ifilme, nabona ko ari ibintu bikomeye cane, kandi ego birakomeye cane kuko ni ibintu bigoye, bisaba uburyo bwinshi cane burenze. Rero twari mu banyeshuri twari twigana, umwe niwe yagize ico ciyumviro avuga ati jewe uko bigenda gute, ni perezida wacu noneho muramuzi, yitwa Irakoze Najib. Niwe yavuze ati uko bigenda bije hejuru bije hasi bije ku mubare bije ku ruhande, tegereza gukina isinema. Yadushizemo izo nguvu twese tw'abanyeshuri, bituma twiyumvira kumwe tuyikina. Ego kweri ibintu vyari byoroshe, ni ibintu bigumye, kandi mugabo twarabwiye umutima menyo turavuga ati reka turondere ibikenerwa ibisabwa kugira dutangure gukina iyo sinema. Isinema ikura ku Cavu nukuri ni sinema yatumishije gose. Ugize ico nyibutsa kweri, byari ibintu bibabaje. Isinema ya mbere ikura ku Cavu turayikina yose irahera, mugabo umuntu ayidufatiye nukuri vyarashitse imutakaranye, bisaba ko dusubiramo tugakina iyindi sinema. Kandi nukuri vyari ibintu bitoroshe, kandi yatwaye uburyo bwinshi atakara, mugabo ntitwacitse intege, turasubiramo kandi turakina iyo nyene tuyisubiramo ubugira kabiri. Ego vyadutwaye amahera menshi gushika naho turondera umuproducer avuye Bujumbura, uwa mbere wo ngaho i Makamba, vyarashitse atakara. Aho hose bwari uburyo bugenda gusa, ni kuvuga hajya kila kintu cyose utihanganye ntaco upfushitseko. Jeco nosaba notera kamu kila murundi wese ahari hose ko gukina isinema ni ibintu bitwara
uburyo bwinshi. Nosaba ko bodufata mu mugongo kira umwe wese abikunze akagira icyo atereye, si ukuvuga ngo gutera ngo mu buryo haba no mu byumviro no mu buryo hose kuri budufasha bakadushigikira, kuko si igikorwa cy'iwacu twese. Gukina amafilme harimo impanuro nyinshi, harimo kwigisha kwinshi, nicyo gituma nsaba kira muntu wese ko yobyumva. Ndazi ego uburyo buragoye, mugabo hagiye ikintu cyumva uravuga ati reka nkore nanje, reka nshigikire ibi bintu, kumbure nimwe badushyigikira ndazi nitwatera imbere nabo nyine bazaba bateye imbere.